Black Entertainer TV. Mwite Satubi canke Saturamabafre kuva hariya mu gisagara neza na neza ca Bujumbura hariya mu Kanyosha, aho ubona ahejeje gutangaza ko abicishije ku mbuga ziwe ko ariho agitandukanya iradiyo hamwe na Isanganiro Award. Aho yanditse avuga ati nibwo nkitandukanya iradiyo Isanganiro hamwe na Isanganiro Award. Ati gute rero? Iradiyo Isanganiro ifise vyinshi yakoze kandi imyaka ihaciye iri imwe mu maradiyo yagize ico ikora kugira ngo umuziki ndundi utere imbere ushike aho ushitse uno munsi, kandi bamwe turanabiyishimira, kandi kuva na jewe ngeze aho ngeze uno munsi ndabiyubahira. Ifise ico yakoze ariko Isanganiro Award yamye imbuza amahirwe kuva kera. Rero nibwo nkimenya itandukaniro riri hagati ya radio Isanganiro hamwe na Isanganiro Award. Mbega nawe uba wumvise ano makuru wabitahuye gute? Bimeze gute? Je tugiye kubana mwa kino kiganiro Taiside Wina nk'ibisanzwe, nayo chano yanyu ni Black Entertainer. Nkakwibutsa utarakora subscribe ko urabuga kora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byose by'ahazaza tuzobe turi kumwe. Nkongera nkakuramutsa we wahisemwo gutegera ino TV yacu canke kino kiganiro cacu, ukabana natwe mwa kano kanya tugiye kumarana jewe namwe mwebwe bantu bacu, nanje nkaba umuntu wanyu. Ati rero bimeze gute? Satubi nibwo agiye gutangaza ko ariho akimenya ko iradiyo Isanganiro na Isanganiro Award ari ibintu bibiri bitandukanye. Akabisigura avuga ati rero bimeze gute? Yavuze ati iradiyo Isanganiro ifise ibintu vyinshi yakoze kugira ngo umuziki w'u Burundi ugere aho ugeze uno munsi, kandi nanje ndimwo, kandi ibyo tukaba tuyibyubahira. Ariko rero Isanganiro Award iri imwe mu ma event yamye ategurwa ariko akambuza amahirwe. Ati rero ntaririrwa ndavuga vyinshi, indirimbo yanje basizemwo nibayikuremwo kuko jewe sindi ku rwego rumwe rwo guhangana n'abatoyi banje, canke sindi muri urwo rwego rw'uko noja guhangana, kuko urwego ndi muno munsi ni urwego rwa Afrika, ni urwego rw'isi, sindi mu rwego rwo guharanira ama award nk'Isanganiro Award. Hari abana benshi bagiye bakora nka bimwe navuze mu kiganiro nabashikirije ejo. Hari abana benshi bamye bakora canke bakoze mw'uno mwaka ariko tutigeze tubona indirimbo zabo. Akarorero ni na ikiganiro nakoze ejo navuze ko umuririmbyi Adric Akimu ari mu baririmbyi novuga ati aba upcoming baba artiste baje neza mw'uno muziki, kandi bavize ibintu bakoze ubona ko ari byiza. 2025 nkaho tkuvuga ko asa no mu bajene baje mu muziki bakoze ibikomeye, kandi bakoze imiziki myinshi igakundwa hirya no hino, ariko atigeze abonekana muri Isanganiro Award. Ati rero kubijanye na Isanganiro Award nagumye mbuzwa amahirwe yo gutahukana ama award canke yo kuronka ubushimwe. Ati ariko ntivyigera bibuza ko abaririmbyi bagenzanje, baba bakuru canke bato, baba bashasha canke abakera, bobo baguma baja guhiganwa bakaronka ayo ma award. Ati kandi suko ntari mfise indirimbo zakunzwe canke noba narakoze zikomakomeye, aho ubona nari mfise inkuru y'ukuri, Nyandika, Feel Love, No Love n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye kandi zakoze amateka, aho ubona nari mfise
n'amakolabo ari international, mugabo nkaba ntigeze mba nominated n'umunsi n'umwe mu myaka yose yari iheze kuva Isanganiro Award ibayeho. Ati uyu munsi kubona ndi mwihiganwa canke indirimbo yanje iri muzo batoye, kandi kuva muri 2020 navuze ko ntazosubira kwitabira amahiganwa ya Isanganiro Award. Ati ngira sinzi ikibiri inyuma kuko nanje sindabitahura, canke koba ari uko ibintu vyoba vyarahindutse. Akongera akavuga ati ariko kuva uno munsi canke ejo naho nohava sinzigera nibagira mu mutima wanje agahinda natewe na Isanganiro Award, kubera akarenganyo n'agasuzuguro nabibonyemwo, kuko batigeze bampa ayo mahirwe nanje yo guhiganwa nk'abandi baririmbyi bari bahari ico gihe. Akongera ko avuga ati none mu bihugu biteye imbere iyo umuririmbyi abaye nominated bategerezwa kurondera email yiwe bakamuha ubutumwa bakamumenyesha ko yabaye nominated mw'iyo award canke mw'iryo higanwa bagomba gutunganya, bakamubaza ko yoba ari tayari no kuza mw'iryo higanwa. Ati canke bitandukanye n'ivyo ngaha iwacu uko bisanze nzwe bikogwa. Akongera akavuga ati kubera iyo mvo nsezeye mvuga nti ndasavye nshimitse ko indirimbo yanje Kirisese yokugwa mw'iri higanwa, kuko urwego ndiko ndarengeye no kuba mw'iri higanwa rya Isanganiro Award. Rero ico nasaba, hariho abana benshi bakoze muri uno mwaka mwari mukwiye guha nabo bakagerageza amahirwe yabo bakaraba ko vyocamwo. Ati nayo jeho ubwanje byaramaze kurangira Isanganiro Award naho tugihuriye ari bimwe. Rero navuga kare umuririmbyi Satubi arabamaganye arabiyama avuga ati ibi bintu jewe ntavyo nkeneye pe, mubinkuremo nta n'ivyo nshaka ndanabirenze. Wanashima yafashe intuze novuga afishaje yabo batangaje indirimbo yiwe Kirisese acishamwo Stilo Rouge, abereka ko ibyo bintu atabikeneye atani ibyo ashaka. Bimwe nabwiye ati hariho abantu benshi canke harimwo abana bakoze bagerageje kwerekana impano muri 2025 mugabo tutigeze tubona mwarino higano. Ni naho nabaza ati SK none bino bintu vya Isanganiro Award ubundi babitora bisunze iki, canke iyo umuririmbyi agomba kuja mu higanwa bisaba iki, baraba iki kugira ngo batore indirimbo y'umuntu? Nuko rero zitwari kumwe ni wa muhungu wanyu n'ubundi nayo channel yanyu ni Black Entertainer. Nkakwibutsa ko nkomeza kubahigira the update news zigiye zitandukanye, mube hafi nanze mbe hafi yanyu, tugumane ntituvane kuko mwebwe muri abantu banje nanze ndi uwanyu, ntituzigera dutandukana n'umunsi wa rimwe, sinzigera ndabibagira. Wewe wahisemo gukora subscribe kwino channel, ndakwibutse kuri umuntu w'agaciro. Eka nawe utarayikora abday come ukore subscribe, nawe uri umuntu w'agaciro. Thank you so much.